iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye, tuza kugaruka ku bihangange mu butegetsi bw'u Burundi, tukaza kugaruka kw'isakwa ryabaye mw'ibohero rikuru rya Gitega mu kibanza gipfungiwemwo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kuri manda ya mbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye Guillaume Bunyoni. Kandi nanone tukaza no kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ndabaye kaze rero bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Si irya mbere vyari bibayeko muri uyu mwaka, aho abapolisi basubiriye gusaka mu cumba c'agasho General Bunyoni apfungiwemwo mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe amakuru ava mw'ibohero rikuru rya Gitega avuga ko ejo haheze igisho c'abapolisi cashwayeho Bunyoni apfungiwe kumusaka. Ntituramenya ko hari ico bahakuye, gusa hari amakuru tugitohoza ko tuhejeje kuronka y'ivyo baba bari bagiye kurondera, kandi kw'itegeko ryoba ryari ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Si ubwa mbere rero Bunyoni asatswe kuva ageze muri iryo bohero, kuko inzego z'igipolisi n'iperereza zitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye zama zagiye kurondera ko Bunyoni atunze telefone, hari aho bamutwara n'udukaye aza arandikamwo. Tubibutse ko aho Bunyoni apfungiwe abayeho wenyene, ntarekuriwe guhura canke kuvugana n'abandi banyororo. Bamwe bakavuga ko iki ari co gihano kibi umwe mu banyepolitike yohabwa co kuvanwa mu bandi bantu. Ni mu gihe kandi benshi bagiye baribaza ingene Bunyoni yagiye araronkamo amatelefone, kuko muri uyu mwaka mu kwezi kwa Nzero nibwo isakwa ryatanguye mw'ibohero rya Gitega. Abapolisi ico gihe bari baje nk'igitero, bari benshi cane, bakaba bari barongowe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega Evariste Bagurimana. Abapolisi bari bazananye kandi n'abakozi b'iperereza barongowe n'umukuru wabo mu ntara ya Gitega Venant Ndayishimiye. Abo bose ngo bari bacunganye bidasanzwe hagati yabo, kubera nabo bwabo bari bikekana ko hoba harimwo abakunzi ba Bunyoni. Abo bari bagiye gusaka Bunyoni kw'itegeko ryavuye kwa Perezida Evariste Ndayishimiye adatahura ingene Bunyoni yoba yaratunze telefone. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko muri Ntare House baba baramenye ko Bunyoni atunze telefone, mu gihe mu gutangura uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Bunyoni yoba yaripfurije umwaka mushasha mwiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo akaba ari inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, aho cari canditse ko mu ntango y'umwaka General Bunyoni yoba yararungitse ubutumwa kuri telefone ya Evariste Ndayishimiye amwipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Nuko rero ishavu riraziriringa kwa Ndayishimiye, arabura ico ari bukore. Mu misi ya mbere hakaba kandi haravuzwa amakuru akomeye y'ingene umuryango wa Perezida Ndayishimiye ku mategeko yari yatanzwe n'umukuru w'iperereza Colonel General Defonse Habarurema uba warateruye amamiliyoni menshi cyane y'amadolari mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ayo mafaranga gushika ubu nta siguro yayo iriho. Perezida Ndayishimiye yabimenyeshejwe, ariko nta gihano yatanze ku bayasohoye. Ayo makuru rero niyo yatumye Ndayishimiye asubira kwikeka Bunyoni ko ari we yoba yariko arasohora amabanga ashobora gutembagaza Ndayishimiye. Aha niho rero itegeko rya mbere ryo gusaka bidasanzwe General Bunyoni aho apfungiwe ryoba ryaratangiwe. Ndayishimiye akaba atarumva ingene yoba yarashoboye kuronka telefone, ingene apfunzwe ntaho vyoca ngo imushikire, ari mu gasho ka wenyene mw'ibohero. Kugira ngo umuntu amushikire aca ku miryango itatu icunzwe bikomeye n'abapolisi, kandi imfunguruzo 6 z'iyo miryango zifiswe n'abantu batatu gusa, harimwo umukuru w'igipolisi mu ntara, umukuru w'iperereza mu ntara be n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe. Umuntu kandi arekuriwe kuraba Bunyoni yari umukenyezi we canke umwana wiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ivyo vyaramuteye umutima uhagaze, gushika naho batangura kwibaza uti none telefoni zaciye hehe. Amasoko yacu akavuga ko ubwa mbere Bunyoni asakwa bahora bamusaka mu masaha y'ijoro, nk'isaha 5 z'ijoro canke isaha 10 z'ubuca. Isaka ryagiye rirabagiturumuka ku mwanya utamenyerewe. Nimbwe Bunyoni yasatswe isaha 3 z'igitondo, cagisho c'abapolisi gishitse Bunyoni yarasohowe kagasho kiwe yisangije, bamwicarika hanze aho n'abandi banyororo bose bashobora kumubona.
umwe mu bamubonye yagize ati bunyoni yaronze agasho kiwe kasatswe ari hanze. N'isakwa ryamaze umwanya utari muto cyane, hanyuma abapolisi baratora telefone zibiri inini n'akandi gatelefoni gatoyi. Ingene n'izo telefone zageze aho hantu ni ibinyegezwa bikomeye. Ni mu gihe umwe mu bagenzi ba Bunyoni we yatangaje ko yibaza ko telefoni zaje zizanwe n'abapolisi. Bakagira ati ko bari bamaze kumusaka kenshi kuko hari haheze igihe buri ndwi baza kumusaka ntihagire icyo batora. Izo telefone zoba zaravuye hehe? Rero ngo nibo bazizanye, ariko hakaba hari abandi bemeza ko koko ari telefoni za Bunyoni. Muri uyu mwaka rero ishavu ryagiye kuduga kwa Perezida Evariste Ndayishimiye nanone, ubwo benshi bari batanguye kuvuga ibintu bagendeye ku mapete bompi bari bafise. Tubutse ko Evariste Ndayishimiye yavuye mu gisoda cy'u Burundi afise ipete rya General Major, mu gihe arengewe mu Bunyoni we n'ubundi yari agifise ipete rya General. Bamwe bati rero General yarakosoye General Major. Ariko tubisubiyemwo biragoye kwibaza ko Bunyoni yobura umufasha kuronka telefone. Amafaranga afise ashobora kugura uwo ari we wese, harimwo n'abamucunze. Bunyoni kandi akaba asanzwe yararongoye inzego zose z'umutekano imyaka itari mike. Benshi rero mu bari muri izo nzego akaba afise ivyo yabakoreye kumbure batibagira. Iruhande y'ivyo kandi yarabaye indongozi ikomeye ku rugamba, ku buryo afise abiwe mu nzego zose z'igihugu. Uyu muntu rero yobura umufasha gute? Ico ni ikibazo ca mbere bibaza. Ndayishimiye ngaracyabuze itiro pe. Umwe mu bakurikirana ivya Bunyoni niwe yagize ati nimba vyarakunze ko Bunyoni aronka telefone n'inguvu zo kumucunga bashizeho, reka mvuge nti Generale yarakosoye General Major ico gihe. Dosiye ya Bunyoni kandi ikaba ari imwe mu madosiye yerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ngo hari vyinshi bikigoranye. Kutumvikana mu bafise ubutegetsi ni kwinshi kuri iyo dosiye, kandi hari n'igihugu ngo gicuditse cyane na CDD FDD camye gisaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko Bunyoni yosohorwa mw'ibohero akidegemvya. Ndayishimiye rero ngo ntiyorohewe kuko afise intambara mu mpande zose. Izi telefone zabonywe mu cumba Bunyoni apfungiwemwo nizo jambere ngo zibujije amahoro Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva rero hatuwe amatelefone abiri mu gasho ka General Bunyoni mu mpera za Nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024, hanyuma hagatorwa carte SIM mu mpera y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Inzego z'iperereza ntizorohewe. Perezida Evariste Ndayishimiye ngazitegeka gutora abashira Bunyoni izo telefone na carte SIM. Mwiperereza nabo bakavuvudikira abantu bato cyane. Ni mu gihe muri uyu mwaka vyavuzwe ko umwigeme Annonciata Niyongabire wo mu Ruyigi apfunzwa zira carte SIM zibiri Bunyoni yafatanywe ari mw'ibohero. Igihe batoye telefone zibiri za mbere, iperereza ryasanze carte SIM zibiri yoba iya Lumiteri na Econet rero zanditswe ku mwigeme Annonciata Niyongabire. Uyu mwigeme akaba avuka mu ntara ya Ruyigi, none akaba yarafashwe nawe akaja gupfungirwa mu iborero rikuru rya Gitega. Igihe afatwa, Annonciate yakorera umurwizatunga w'Igitega yitwa Ciza Bosco, ariko umurwizatunga yari aja amaze amezi make yapfungiwe mu iborero rikuru rya Gitega nawe nyene yafashwe yagirizwa fraude. Annonciate na Bosco bararengutse muri chambre de conseil ya Sena nahinyuzwa i Bujumbura. Annonciate we ico gihe mu kwisigura yagize ati jewe nakorera Bosco Ciza, nari njejwe isuku nkongera nkamudandariza. Igihe yarapfunzwe yarantumye ko ndamusanga kw'ibohero, aca ansaba ko nomugurira carte SIM zibiri kw'izina ryanje. Naravyemeye, nazirungikanye uwundi mukozi arazimushira mw'ibohero. Nta kindi nzi kuri izo carte SIM. Annonciate Niyongabire akaba we ico gihe yariko asaba kurenganurwa kubera ko ataho yari guhura n'umuntu nka General Bunyoni. Ciza Bosco nawe yararahiye ko ata carte SIM yigeze atuma Annonciate Niyongabire. Agataho umukozi yakorana na Annonciate nawe yapfuye kumva ko afashwe, nawe yibuka ko ari we yatwaye izo carte SIM muri prison, aca arayanyaga ico gihe. Carte SIM igira gatatu nayo ikaba yaratuwe kandi mu gasho wa Bunyoni apfungiwe, nayo nyene iriko yagirizwa umunyororo yitwa Chartier Irankunda batazira Mvungusi. Uyu nawe yiriwe asambishwa. Bivugwa ko umunyororo yoba yarayitumye
mwishwa we nawe yumvise ko carte SIM yafashwe aca aratarumuka. None rero ninde ashira telefone na carte SIM Bunyoni? Ico ni ikibazo kibazwa ahantu hose hatandukanye, hoba mu rwego rw'iperereza ndetse no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Iki nico kibazo gihanze Perezida Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu aravye ingingo zose Bunyoni yafatiwe ntiyumva ingene bigenda Bunyoni akaronka uwumushira carte SIM ndetse na telefone. Abanditswe ko carte SIM za Bunyoni bose barapfunzwe kandi barasambishwa. Ikibazo nyamukuru nico gutora uwashikanye ivyo vyuma kwa Bunyoni mu gihe imiryango itatu ijana hapfungiwe ifise umwe wose amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura. Harimwo umukuru w'iperereza mu ntara, umukuru w'igipolisi mu ntara ndetse n'umuyobozi w'iboro rikuru rya Gitega. Umupfasoni Bunyoni n'umukobwa wiwe bo iyo bagiye kumuraba barasakwa bikomeye bagakurwa n'uduhuzu nk'uko amasoko yacu abivuga. Nta kuntu rero na kumwe bomushira telefone. Ibintu vyifashe gutyo kandi mu gihe muri CNDD-FDD hari imyidogo myinshi muri baba generale bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Bamwe ntibakirya umunwa mu kuvuga ko President Evariste Ndayishimiye abamara amazi mu majambo avuga. Bakaba basigaye bemeza ko atabereye gutwara igihugu, ndetse hari n'abatanguye kubwira imiryango n'abagenzi ko bo kwitegurira ibi bishobora kugorana mu minsi iri imbere. Bamwe bakavuga ko kandi bakurikije ivy'inama Perezida Evariste Ndayishimiye yatumije irimo abajenerali bakomeye cyane bahoze barwanye hamwe ku rugamba rwa CNDD-FDD yabereye mu Giheta ku rugo rwiwe. Bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragerageza guhuza impande zombi kugira ngo amatora yo mu mwaka uza azobe atabukeba bukirimwo. Gusa bakavuga ko bikigoranye. Nibuye ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye hariho amadidani akomeye ku bijanye n'urubanza rwa Bunyoni. Amatwi adusumira Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaratumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwaciriwe Bunyoni. Gusubira rero gutangura urubanza rwa Bunyoni. Icyatangaje Perezida Evariste Ndayishimiye nuko muri iyo mirwi nawe ubwo yishiriyeho hariho yamubwiye ko Bunyoni yorekurwa. Ico kandi naco kikaza ari ikibazo gikomeye cyane kuko mu bizigirwa ba Perezida Evariste Ndayishimiye hariho abadatahura ingene bosi wabo Arengiyome Bunyoni ahora apfunzwe kandi apfunzwe nabi mu gihe yoba yarabagiriye neza cyane mu misi yabo, ndetse kandi benshi akaba yaragiye abaronsa amabanga abahesha amahera menshi mu gihugu. Rero ico kikaba kiri mu bibazo bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahura navyo muri iyi minsi, kuko n'ubundi abo bose bagiye barahuza imbaraga. Nibwiye kandi ayandi makuru ariko aravugwa mu Rumonge. Indongo zahanye abadandaza n'abunguruza abantu baduza ibiciro. Igipolisi ca Rumonge caraciye hadabu amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu kuri uyu wa kabiri w'indwi igenekerezo ya 17 Kigarama uyu mwaka. Abo baciwe hadabu bagirizwa kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza bahunyanza ibiciro vyashinzwe na leta. Abunguruza abantu bari mu gashavu basigura ko iduka ry'itike rifitanye isano n'ibara ry'igitoro atahandi bagikura atari mu kinywabi. Mu masoko yacu rero amashirahamwe abiri niyo yaciwe hadabu rishika ku mafaranga y'amarundi 500. Igipolisi kikaba gisigura ko cakenyeye kugira ngo cubahirize amategeko. Ubu igiciro cyo kwiyunguruza kuva mu Rumonge gushika mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura na amafaranga 10,000. Igiciro ca leta ni 6,500. Indongozi mu ntwaro n'igipolisi ivyashavuye baragabisha abadandaza n'abiyunguruza baduza ibiciro. Abadandaza n'abunguruza abantu n'ibintu bategezwa kubahiriza ibiciro vya leta. Ivyo biraba ukwiyunguruza hamwe n'ibidandazwa vya nkenerwa. Abazobirenga ko bazokugarirwa, niko vyamenyeshejwe n'umwe mu bahanuzi ba Buramatari mu ntara ya Rumonge. Abunguruza abantu n'ibintu bo bakavuga ko bagura ibitoro kuri magendo ku giciro cyo hejuru, ari naco kibatuma baduza igiciro c'itike ryo kwiyunguruza kugira ngo ntibakore bahomba. Iduzwa y'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi navyo ni ibintu biteye ikibazo cyane mu ntara nyinshi zo mu gihugu. Amuseri ndende igugwa hagati y'amafaranga 5,000 n'8,000 mu gihe igiciro ca leta ari amafaranga 3,500. Primus nini kagugwa hagati y'3,500 ndetse n'2,500 y'amarundi mu gihe hategerezwa kugugwa 2,500 ku giciro ca leta. Ibindi biduzwa ibiciro. Iduzwa ry'igiciro c'isima ya Buseko naryo nyene zikinyegezwa.
umufuko w'ibiro 50 ubu ugurwa hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 75 mu mafaranga y'amarundi. Ku isoko ntayikiboneka, igurishwa mu kinyegero nk'urumogi. Kubw'ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, uwo mufuko ugurwa amafaranga ibihumbi 45 ku giciro ca leta. Isukari ya Sosumo nayo nyene iraduzwa ibiciro kubw'amasoko mu ntwaro no mu gipolisi. Igiciro cayo ca leta ni 6,000 ariko igurishwa ku 8,000 mbere no ku 10,000. Indongozi mu ntara zagiriza indongozi zo hasi kutabishiramwo umwete. Isima n'isukari ivyanakorerwa kandi mu Burundi n'ubu ntibitogwa. Bamwe mu basesanguzi bakavuga ko ivyo bidandazwa bijanwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku giciro kiri hejuru cyane mu mafaranga y'agaciro. Ni mbwa amasoko yo mu Rumonge yo avuga ko hari ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwigarurira imitima y'abazotora bababajwe muri iki gihe n'ubuzima buzimvye. Imbere y'amatora y'abashinga amateka n'abakinguza amateka hamwe n'amatora y'abanuzi b'amakomine yimirije kuba mu mwaka uza. Muri iyi minsi rero umushikiranganje w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yarasohoye inzandiko nyinshi ahamagarira abarongoye guhana bimwe biboneka abadandaza baduza ibiciro. Ku mashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu ntitwashoboye kuronka igitigiri c'imiduga abafise ndetse nabo bose baduza ibiciro. Gusa amakuru ava muri leta n'ubundi nakemeza ko abadandaza ndetse n'abunguruza ibintu aribo bikize mu kiza mu kuduza ibiciro. Bakavuga ko ibi byose vyatumwe kandi niduga ndetse n'ibura ry'igitoro mu Burundi ndetse n'ibindi vyankenerwa vyabafasha gutanga ivyo bidandazwa vyabo henshi hatandukanye mu gihugu. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwe nandushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.